Kuri uyu wa gatanu igenekezo ya 2023 ntwarante mwaka wa 2021 ishure ETS Buntu Dobuye ryari riramutse ritanga impapuro z'umutsindo ku banyeshure barangije ibisata vy'ubuhinga hamwe n'ivy'imyuga biri kuri iryo shure. Mu ijambo ry'ikaze umuyobozi w'iryo shure Gwasa Leonard yamenyesheje ko iryo shure ryasohoye abakurikiranye igisata cigisha imyuga yo kubarira, igisata cigisha ibijanye no kubaza hamwe n'ibisata vy'inyuma y'ishure shingiro mu bijanye no gutunganya amahoteli n'ingenzi hamwe n'ikijanye no gushingura umwimbu. Akabashima umwimbu aba banyeshure baronse mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya n'inyigisho za kaminuza. Mu ijambo ryashikirijwe n'icegera c'urongoye ikigo Fondation Buntu Salvatore Nizigiyimana yakeje abanyeshure biga kuri iryo shure aho yabasavye kutagarukirizaho inyigisho nyabuna ngo babandanye n'inyigisho za kaminuza. Nayo abarangije mu bisata vy'imyuga akaba yabasavye kwijukira kuja mu mashira hamwe ngo biteze imbere ndetse bateze imbere n'igihugu. Tubateye intege ntimuhagarike ngaha, ariko kandi muze murajana n'ibihe, mwebwe n'imikangara y'uno munsi mufise amahirwe adasanzwe ajanye n'ibihe tugezemo. Mwebwe mwize imyuga n'ubuhinga mufise amahirwe, hambavu y'ivyo mwize ababarezi n'abigisha babahaye, rondera kubishira mu ngiro, mufise n'amahirwe. Hari ikigega cyo kwishinga imigambi y'urwaruka, muri mu mahirwe adasanzwe, mugabo ayo mahirwe azoba kuri uburyo agombye gukora. Ja mu mashirahamwe, mu makoperative, mwebwe muhejeje imyuga, mu gutangura gukora korera hamwe, muje mwishira hamwe, mugire umugambi n'imigambi kugira ngo mushobore no kuronka amahirwe y'ibi vyiza byo gushobora kwiteza imbere, guteza imbere abavyeyi, imiryango, guteza imbere igihugu. Ibirori rero bikaba vyasozerewe no gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshure 41 barangije kuri iryo shure, nayo ababaye abambere bakaba baronkejwe ibikoresho vy'ibanze bizobafasha mu buzima bagiye gutangura.